Igitabo c'Imigani 29:18a haravuga ngo iyo hatari uguhishurirwa abantu bigira uko bagomba. Dusubiremwo, iyo hatari uguhishurirwa abantu bigira uko bagomba. Umwami Yesu abahezagire, mufate ivyicaro. Kaze mu nzu kwa data, kaze duhejeje gukora igikorwa kiryoshe cyo kumutazira, cyo kumuhimbaza. Nta kindi yaturemeye kumushima, yaturemeye kumutazira, kumushira hejuru. Haleluya! Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Uhoraho abahe umugisha, uhoraho abagirire neza. Kaze mu ijambo ry'Imana rivuga ngo teramira ihishurirwa riri ku buzima bwawe, canke ihishurirwa ry'ubuzima bwawe, canke iyerekwa ry'ubuzima bwawe. Uriteramire mu izina rya Yesu. Haleluya! Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo iyo hatari uguhishurirwa abantu bigira uko bagomba. Mu Gifaransa niho havuga ngo quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Nta fire, abantu bigira uko bagomba, nta kibazibira, nta na kimwe. Haleluya! Ijambo ihishurirwa riva murivuga guhishurirwa canke murivuga guhishura. Nukuvuga ngo ni ikintu kiza kitari gihari, bashira habona cyari kinyegeje, umuntu amenya kitari kizwi. Ico umenye gishasha cyane cyane kivuye ku Mana, uvuga ngo ndahishuriwe, ndonse ikintu gishasha, Imana irambwiye ikintu gishasha. Rero ihishurirwa ni ikintu cyankenerwa cyane mu buzima bwacu, kuko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ataguhishurirwa umuntu acagenda uko agomba. Bisigura ngo ihishurirwa rirafise akamaro kaniniya cyane kugira ushobore kugenda uko bihuye n'uko Imana igomba, n'uko ihishurirwa riri. Haleluya! Usomye mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe mu gice cya 29 ku murongo wa 29 haravuga ngo ibikira amabanga ni ivy'Uhoraho, ivy'amabanga ni ivy'Uhoraho, ariko ibimaze guhishurwa ni vyacu. Burya Imana irafise amabanga yayo ifise, ariko ivyo yamaze guhishura ni vyacu. Iri jambo ndagiyumviriye ko nagiye gusanga burya ibi vyanditse mu ijambo ry'Imana ni ivy'Imana yahishuye, kuko aba bantu banditse Bibiliya n'abantu bari barahishuriwe n'Imana. Ibi ni vyanditswe vyera, abantu bavyanditse bose n'abantu bari inspiré, barongogwa na mpwemu yera. No kuvuga ngo bandika ibivuye ku Mana. Mbere bamwe banditse barabavuganye n'Imana, abandi barabagendanye na Yesu, bandika amakuru y'ivyo biboneye, y'ivyo bumvise, y'ivyo bakorakoye. Rero bandika ibintu bihishuwe baronse bahishuriwe, baravyandika mu yandi majambo. Aya majambo dusoma mu ijambo ry'Imana na yacu, ni ihishurirwa ry'iwacu. Haleluya! Aya majambo ni ihishurirwa ry'iwacu, ariko ibitarahishurwa ni ivy'Imana n'amabanga y'Imana. Haleluya! Hari impamvu zitandukanye zituma Imana idahishurira abantu. Reka mvuga imwe gusa. Imwe ni yuko abantu Imana ireka kubahishurira kubera badakura, ibona ari abana, ikavuga ngo aya mabanga kuyamuha ari umwana ntacyo vyomufasha. Ivyo bigatuma umuntu ataronka ihishurirwa, kandi yategerezwa kurironka rivuye ku Mana, cyane cyane rijanye n'ubuzima bwacu, ibijanye n'akazoza kacu, ibijanye n'iyo ubuzima bwacu buriko buraja. Urakwiye kubimenya, nanje ndakwiye kubimenya, kugira ngo ntiwitware uko ugomba, ntugende uko ugomba. Iyo umunyeshure akarorero yiga atahishurirwa ry'ubuzima bwa kazoza afise, yiga ashaka ariga, ashaka akareka, ashaka agasiba canke akagenda,
ariko umwana afise ihishurirwa ry'ubuzima avuga ngo nk'uwo mwana Imana yavuze ko ngo wewe burya uzogera kure uzoba umuganga. Akarorero uwo mwana ariga akavuga ngo ntegerezwa kwiga cyane kandi nshimikire muri ibi bintu vy'amasiyanse kubera ndafise icyo Imana yamvuze ko, akavyitwararika akavyiga akarondera kubitahura no kubimenya. Uwo rero yigana umwete. Hariho ubundi aba yarabwiwe icyo azoba hariya imbere, yarabwiwe ati we uzoba umukuru kanaka, aca avuga ngo ibyo ari byo byose abakuru bategerezwa kuba barize hanyuma barize bakamenya ivyo bakora, bakamenya indimi, bakamenya ivyo bakora ivyo ari byo. Aragira umwete wo kwiga ati jewe nzoba umukuru mugabo narize. Haleluya. Ariko iyo atahishurirwa umuntu yigira uko agomba, ntafire, nta kimugera, nta kimuzibira. Iwe ibintu byose biremewe, ari bibi arabikora, ari byiza arabikora, kuko ntahishurirwa afise. Ariko umuntu afise ihishurirwa aririnda mu ntumbero yo kugira ngo azoshike hahandi, azoshike kuri cya kindi Imana yamuvuzeko. Haleluya, haleluya. Ihishurirwa urarikeneye, nanjye ndarikeneye. Yesu ashimwe cyane, rirafise akamaro cyane gose. Haleluya. Byose nagiye gusanga ahubwo bitangurira mu ihishurirwa, byose bitangurira mu ihishurirwa, kandi bihereye mu ihishurirwa bica bituma umenya inzira ukwiye kujana, hanyuma ntusange wazimiye. Reka twige kuri uyu mugabo yitwa Yosefu. Uyu mugabo yitwa Yosefu ni umugabo yagize ihishurirwa ku myaka 17. Agira ihishurirwa ry'ubuzima bwiwe, arabwirwa biciye mu ndoto yuko azoba umukuru, yuko azoba ubudasanzwe. Hanyuma agira indoto. Usomye muri kino gice cya 37, ndasaba ngo tuhasome, nimba waranabisomye twongere tuvyiyibutse. Izi ndoto zibiri yagize numva ndazibuka, ariko ndifuza ko tubisoma twese. Hashobora kuba hari umuntu atarabisoma. 37 umurongo wa 5 bari wo dusoma, dushikane ku murongo w'9. Itanguriro 37 ku murongo wa 5 dushikane ku murongo w'9. Haravuga ngo Yosefu arota indoto, azirotorera bene se barushiriza kumwanka. Arababarira ati nimwumva ivyo narose dutekera imikama y'ingano, umukama wanje urivyura urahagarara, maze imikama yanyu iraza ikikiza uwanje irawunamira. Iyi niyo ndoto ya mbere. Bene se baramubaza bati, nukuvuga bari bamaze kubitahura, aho niwe uzotuganza, niwe uzodutwara. Izo ndoto ziwe n'ayo majambo yiwe bituma barushiriza kumwanka. Yongera kurota izindi ndoto, azirotorera bene se ati, nongeye kurota izindi ndoto, narose izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyunamira. Reka negere kuri 11. Azirotorera se na bene se. Se aramukankamira ati, izo ndoto ni ndoto ki? Aho jewe na nyoko na bakuru bawe tuzoza dukubita inkoro hasi imbere yawe. Bene se bamugirira ishari, ariko se azigama ayo majambo mu mutima wiwe. Haleluya. Uyu rero Yosefu ku myaka 17 Imana yaramugendeye biciye mu ndoto, arahishurirwa. Agira ihishurirwa ry'ubuzima bwiwe bwa kazoza, yuko azoba umuntu ahambaye ku rugezo rwaho naho se wiwe na nyina wiwe nabo bavukana baza bakamwunamira. Kandi akirota izi ndoto za mbere z'imikama y'ingano,
yakwikuje umukama wiwe, hanyuma yose ikikubita imbere yiwe. Abirotoreye bene se bobo barihuse gutahura, baca bumva muri izo ndoto hugariyemwo kuzoba uganza, kuzoba umukuru. Haleluya! Gushikaho nabo nyene bamwunamira. Nta muntu ndabona ab'umukuru ngo nabo bavukana bamusuzugure. Ntibikunda. Umuntu yamaze gutegwa iteka n'Imana, nabo bavukana baramwubaha, mbere n'abavyeyi baramwubaha. Ndibuka na nyakwigendera aduze ruguru, waza wumva mama wiwe ndagize gakeye, akavuga ngo ndagize gakeye. Jewe nibaza ngo yovuga yambu umwana, amahoro mwana, ariko waza wumva ndagize gakeye. Ndavuga nti basha, nta muntu n'umwe atubahwa, n'abavyeyi nabo bavukana baramwubaha. Izi ndoto rero za Yosefu zagaragaza ihishurirwa ry'ubuzima bwiwe. Nico gituma Yosefu aba bakuru we bamaze bobo kubitahura, twasomye habiri hose havuga ngo barushiriza kumwanka. Bamaze kubwirwa ibi, amaze kubarotorera, barushiriza kumwanka. Indoto zigira kabiri zavuga ngo yarose ukwezi n'inyenyeri 11 zose zimwunamira. Abirotorera bene se barushiriza kumwanka, abirotorera n'abavyeyi biwe. Ise nawe nyene aranamukankamira, nawe nyene kubera iki yaciye abitahura, aratahura yuko Yosefu ibyo ari byo byose azoba umukuru. Mugabo aha yamukankamiye ntiyanavyumva cyane, wamenga aramukariye. Aha rero ushaka kuvuga yuko twebwe tuzoza tukakunamira. Mu yandi majambo, n'abakuru we n'abavyeyi biwe nta numwe yavyakiriye. Haleluya! Hanyuma ariko se arabibika mu mutima. Yesu ashimwe cyane. Ariko bene nyina barushiriza kumugirira ishyari. Ariko icyo Imana yari yavuze yari yamaze kukivuga biciye muri izo nzozi. Haleluya! Ihishurirwa ku buzima bwacu rirashobora guca mu nzozi. Ihishurirwa ku buzima bwacu rirashobora guca mu bavugishwa n'Imana. Ihishurirwa ku buzima bwacu rirashobora guca no mu bavyeyi, nka kumwe kwa Samusoni. Ihishurirwa ryaciye umumarayika yiyeretse nyina wiwe agifise inda, aramubwira ico Samusoni azoba. Haleluya! Ko azoba umunaziri, Imana ikamukoresha mu kurokora abiwabo, akabakura mu maboko y'Abafilisitiya. Hanyuma iryo hishurirwa nyina araribika, Sara araribika. Urumva Samusoni aravuka, ariko yari kwihishurirwa yuko azoba umuntu w'inkomezi azorokora ubwoko bw'iwabo. Ihishurirwa rero rirashobora guca ahatandukanye. Ihishurirwa ufise sinzi aho ryaciye, rishobora guca no mu ijambo ry'Imana, ukabwirwa. Burya hari igihe uronka ijambo ry'Imana vy'ukuri ukumva ati Imana irambwiye, Imana iranganirije. Nagiye gutangara hajya Marcel ariko aravuga ukuntu abakozi b'Imana babiri bose imbere y'uko umugore wiwe apfa bamurungikiye amajambo y'Imana. Ezekiel 24 guhera ku murongo wa 15, amajambo avuga yabwira Ezekiel yuko umugore wiwe agiye gupfa, ngo kandi ntuzorire, ntuzogandare, ntuzojye ibyo kujya byo kugandara, ariko arabivuga. Ndatangara. Erega Imana yari imuhishuriye ibigiye kumubako. Rero turashobora no guhishurirwa biciye mu ijambo ry'Imana. Imana ikabihishura, ikabikubwira. Hari n'igihe uza wumva mwemu yari ariko arakubwira ngo soma hanaka, wagenda kuhasoma ugasanga Imana iriko iravugana nawe, ukakura mwihishurirwa ry'iwawe, ry'ubuzima bw'iwawe. Nuko rero ihishurirwa aho warikuye sindahazi. Imana ishobora kuyabicishije mu bavyeyi bawe, bakakubwira ngo Imana yavuze uku, Imana yavuze uku. Ushobora kuba wahuye n'umuvugishwa akakuvugishwa ko ngo burya bizogenda uku, bizogenda uku. Kimwe gusa nshaka kuvuga, aho vyaciye hariho hose, mbega icyo wahishuriwe uragiteramiye? Icyo Imana yavuze ku buzima bwawe uragiteramiye? Yosefu ihishurirwa Imana yavuze ku buzima bwiwe yarariteramiye. Muti yariteramiye gute? Yariteramiye mu kwirinda icyaha.
yariteramiye mu kwirinda icyaha. Burya Yosefu yari konona ibijyanye n'iby'Imana yamuvuze ko iyo Yosefu akora icyaha, Imana burya yabanye nawe. Umuvugabutumwa wo mu gikorane cya mbere yatubwiye ubutoni bwabaye kuri Yosefu. Yosefu aba bene wabo nubwo bamugiriye ishari bakamwanka, bakagerageza kumwica, ntibamwica. Imana ikazirakorera mu bo bavukana bati nimumwice, basi tumuterere mu kinogo. Hanyuma uwundi nawo bati basi tumugurishe n'abarengana. Burya ni Imana yabiriko irakoresha aba bavukana kugira ngo ntapfe adashyitse kuri rya hishurirwa ry'ubuzima bwiwe. Haleluya. Hanyuma bamaze kumugurisha ashitse hariya kwa Potifari, Bibiliya iratubwira ukuntu mu muryango kwa Potifari mu gice cya 39 amaze gushikayo, ukuntu ahageze gusa kubwa bwa buntu bwari ku bugingo bwiwe, kubwo kubaha Imana kwari ku bugingo bwiwe, Yosefu yatumye ivyo mu rugo kwa Potifari byose bigenda neza. Uri mirima bararima barimbura, uri ivyo mu rugo byose biragenda neza. Ngo agira umugisha atari yarigeze kugira mu rugo, haba urutonde rutari rwarigeze kubaho. Kubwo umukozi w'Imana afise ihishurirwa, Yosefu yashitse mu rugo rwiwe afise Imana, atinya Imana. Mbere unasomye, nagiye ndasoma naho bavuga ngo burya Yosefu ngo yaratinya Imana, ntibirirwa barabivuga. Mugabo usomye ukuntu ubuzima bwiwe nibwo bwagaragaza Imana iri muri we. Ubuzima bwiwe nibwo bwagaragaza ko atinya Imana, uko yifata, uko yitwara. Ikiganza cyiza yari afise cyaragaragaza ko Yosefu ari kumwe n'Imana. Haleluya, haleluya. Yosefu rero agera igihe arageragezwa na Inabuja. Amaze kugeragezwa na Inabuja, naho nyene vyaragaragaye yarateramiye isezerano, yarateramiye bambe ihishurirwa ryiwe, arariteramira. Burya ujya mugore yaraje mw'ikigeragezo kije kumutesha kwinjira mwihishurirwa ryiwe, ahubwo nagiye gusanga burya rero muka Potifari, kubera Yosefu yabyifashemwo neza, yabaye umuteruriye mu nzira nziza izomujana agashika kuri rya hishurirwa ryiwe. Haleluya. Hari ibibazo biza umugabo biriko biradutegura kutwinjiza mwihishurirwa mu cy'Imana yatuvuzeko. Uyu mugore muka Potifari yabigize atabizi yuko ari amubereye uwumujugunyira mu nzira izomujana mwihishurirwa ryiwe, kuko iyo ataja muri uyu munyororo, hanyuma muri uyu munyororo ngo ahurireyo n'aba bagabo bakorera umwami, hanyuma nabo ngo barote, hanyuma barotorere, ntivyari gukunda. Umwami yari kumumenya gute? Umwami ntiyari gupfa yamumenye, ariko kubera yaciye muri uyu munyororo niho yarotoreye bajya abagabo bakora ibwami. Hanyuma birakunda, wa wundi yarotorera ko azosubizwa mu bikorwa vyiwe, amaze kubimurotorera biraba. Hanyuma wa wundi yari yaramubwiye ngo uzunyibuke, hanyuma aramwibagira. Ariko Imana ishimwe yuko yageze hano akavuga ngo ndibutse icyaha canje, naribagiye uwambwiye ibi, naribagiye uwandotoreye, ariko ntiyariwe. Cyari ico gihe. Burya ikintu cyose kiba mu mwanya wacu. Haleluya. Cyane cyane ikintu kiri mu mugambi w'Imana kiba mu mwanya wacu. Niho rero n'umwami yarota, byose byagiye biraca mu ndoto, bigenda biraca mu ndoto, kugira ngo Yosefu ashike muri cya kibanza cyo kuba umukuru. Haleluya. Ikibanza cyo kuba umukuru, gushikaho Imana irabikora, irabitunganya. Burya inzira z'Imana gabasha, inzira z'Imana ni nyinshi. Urazi Imana guca mu nzara igacica no mu nzara, kugira ngo bamwe biwabo bagende gusumira hariya muri Egiputa, igaca mu nzara. Nico gituma ibintu byose bitubayeko tuze dushimira Imana, tuvuge ngo Mana urantabara ndabirengana amahoro, kuko
birashobora kuba bije kugira ngo bikwinjize muri rya hishurirwa ryawe, muri rya yerekwa ryawe, muri bimwe Imana yakuvuze ko. Tuze dushimira Imana ibitubako byose. Haleluya. Yosefu bene wabo harageze igihe gikwiye kigeze, baramwunamira nk'uko indoto zari zabimubwiye, nk'uko Imana yari yamubwiye biciye mu ndoto. Baragenda gusuma, hanyuma niwe yari umusabwa w'indya, niwe yari afise ibigega byose, niwe yatanga indya, nta cyasohoka mu gihugu, nta muntu yaronka ibifungurwa Yosefu adategetse, atabitanze. Imana yari yamwomoreye ubushobozi, yari yamwomoreye ububasha kugira ngo ashobore gushika muri vya bindi nyene. Haleluya. Bimwe yarota bibe. Kuba umushefu yari yamaze kuba umushefu, kandi burya Yosefu yari kubandanya ari umushefu, ariko indoto zavuga ngo baraza bamwikubita imbere. Rero Imana iciteza inzara kugira ngo baze gusuma, indoto zibe uko yazirose. Bakuru biwe baze bamwikubita imbere, babavyeyi biwe baze bamwikubita imbere. Imana ibikora neza mu rutonde. Urumva ubwa mbere yarose ko ari abo bavukana bazomwikubita imbere, nizo ndoto yahereyeko. Izigira kabiri zavuga abo bavukana n'abavyeyi biwe, kandi niko vyagiye birakurikirana uko nyene. Haleluya. Imana ivuze irashitsa. Dusomye aha mu Vyakozwe n'Intumwa, mu Vyakozwe n'Intumwa iki gice c'indwi duhereye ku murongo wa 22, haravuga naho umugabo yitwa Mose. Uyu mugabo yitwa Mose nawe nyene yaragize ihishurirwa. Igice c'indwi umurongo wa 22 turamanuka hepfo gushika ku 25. Haravuga ngo Mose yigishwa ubwenge bwose bw'abanyegiputa, agira ubushobozi mu majambo yiwe no mu bikorwa vyiwe. Maze ariko aramara imyaka 40 avutse, haza iciyumviro mu mutima wiwe cyo kugendera bene wabo b'Abisirayeli. Abonye umuntu agirirwa nabi aramutabara, ahora iyo mpahazwa yica wa munyegiputa. Yibwira yuko abiwabo botahura kw'Imana ibakirisha ukuboko kwiwe, ariko ntibabimenya. Ubu ni Mose, nk'uko twabisomye, yakuriye muri Egiputa kwa Farawo, yari yatowe n'umukobwa wa Farawo. Hanyuma ivyo byose Imana yarabikoze. Yatowe mu gihe abandi bana b'abahungu bose bari bagandaguwe, bamazwe, ariko we nyina Imana imuha ubwenge bw'uko yomunyegeza, aramugerageza, aramunyegeza, kandi nyina burya byamusabye ikiguzi. Jewe nibaza yuko atemera ko umwana arira. Umwana arize yatsindagirira ibere mu kanwa, kuko iyo umwana arize urashobora kumva yuko ari akabebe gato cyangwa ari umwana yatanguye gukura. Nibaza yuko no kurira ari akabebe yaca atsindagira ibere mu kanwa kugira ngo ntibashobore kumva ijwi ryiwe. Nyina aragwana intambara kubw'uwo mwana. Kumbe Imana iriko iramukoresha kugira ngo ibi byose biriko birababako abiwabo, uyu mwana nyene abari wazogaruka abatabare. Haleluya. Hanyuma niho rero yajisha akavumvu, arakajisha neza ngo agahomesha ikaburimbo, amuryamikamwo. Abonye agezaho atakuntu yomunyegeza, aramuryamika muri ako kantu, amuterera ahantu mu ruzi umukobwa wa Farawo yakunda kogera. Kandi yabigize abibona kugira ngo nyene abaza koga bamutore, ahuko umwana bamuniga apfuma atogwa n'umuntu azwi, kandi niko vyagenze. Wa mukobwa wa Farawo yarahavuye aramutora, aragenda aramurera ngo nk'umwana wiwe. Aya majambo dusomye yavuze ngo yigishwa ubwenge bwose bw'abanyegiputa. Imana irazi ubwenge.
yaramujanye yo kugira ngo yige ubwenge bw'abanyegiputa baboshe abiwabo, yige ubwenge bw'ukuntu azotabara abiwabo. kandi yatiga ubu bwenge bwose bw'abanyegiputa byari kumugora gutabara abiwabo. agira ubushobozi mu majambo yiwe no mu bikorwa. Haleluya! ngo yari karegereza imyaka 40, agira ubushobozi mu majambo be no mu bikorwa. Ivyo byose Imana yari kiramwekipa mu ntumbero yo kugira ngo aronke ibikwiye byose azoje kurokora abiwabo. Hanyuma ku murongo wa 24 havuze ngo abonye umuntu agirirwa nabi aramutabara, aramuhora, arahora iyo mpahazwa, ngo aca yica umunyegiputa. kandi ngo yibwira ngo abiwabo ngo baratahura yuko Imana izobakirisha ukuboko kwiwe. bisigura yuko Mose yari yaramaze kugira ihishurirwa yuko ari wategerezwa gutabara abiwabo. yashizweho akurira hariya, agira ubumenyi. ese icompa ugatahura ahantu wagiriwe ubuntu ukaja, ubuntu wagiriwe ukiga yuko Imana ishobora kuba yabiretse kugira ngo uzobikoreshe, kugira ngo kumbure utabara bakwiye gutabagwa mu gihe gikwiriye. ivyo bintu Imana hari igihe bireka, ikabirekuka ikaguha ubwenge, ikakujana ahantu abantu mugenda mu mahanga, mugenda kwiga mu mahanga, nimuze murabifata minenegwe. Imana irashobora kugucira inzira ukaja kwiga mu mahanga kugira wige ubwenge bw'aho hantu, wige umenye ivyaho hantu, ugira ubushobozi mu majambo no mu bikorwa kugira ngo igihe gikwiye kigeze uzukoreshwe. bishobora kutaba ugutabara abiwanyu, ariko ugakoreshwa ikindi kintu kidasanzwe kirokora abiwanyu. Haleluya! Haleluya! nta kintu na kimwe tuguye gufata minenegwe. niyo twize bigakunda ntuzobifate minenegwe. Imana irashobora kureka ukiga, ugashobozwa kwiga abandi byarabananiye, ugatera imbere abandi byarabananiye. hari nabo baselektiona mu bandi ugasanga babajanye kwiga hanze, ugasanga babajanye kwiga ibintu bidasanzwe. ndakwinginga ngo ntuzubifate minenegwe, uzoga umusenga ubaza Imana, Mana ni kubera iki wemeye ko niga ibi bintu, kubera iki wemeye ko nza hano hantu, kubera iki wemeye ko mbi ico ndi uno munsi. Haleluya! nimba Imana atakiravuga izokivuga. Haleluya! kandi ntunasamare, ishobora kuba yaretse uburamera uko nyene umeze kubera kimwe yakuvugako nyene ukazogishikako waciye muri ivyo uri kuracamwo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! aba bantu rero biwabo ntibigeze babitahura. bukeye bwaho ku murongo wa 26 asanga abagwana nabo nyene agerageza kubatabara. abo bagwana rero bobo barabanye abisirayeli biwabo. arababaza ngo, yemwe bagabo muri umuryango umwe, niki gitumye mugiriranira nabi? urumva agira ababangurukanye, kandi agira rondere gushira mu ngiro ivyihishurirwa ryiwe. aragenda kubatabara. niki kituma musubiranamwo kandi muri bene mugabo umwe? 27 ariko uwagirira mugenzi we nabi aramusunika, aramubaza ati, ninde yakugize mukuru canke umucamanza wacu? yariko arabivuga ariko atazi ko arico Imana yamuteguriye, yamujaniye kwa Farawo. ninde yakugize mukuru canke umucamanza wacu? 28 mbega ugomba kunyica nk'uko ejo wishe wa munyegiputa? Haleluya! byari vyamenyekanye. amwe yariko aragerageza gushira mu ngiro igihe kitaragera ivy'Imana yamuvuze ko. hari igihe umuntu ashira mu nguvu ukarondera gushika kuri vya bindi ku nguvu. jewe nagiye gusanga ivy'Imana yakuvuze ko wewe uritekanira kimwe gusa ukubaha Imana. Imana irakora ibishoboka ugasanga wagiye
ugenda ugwa, ugenda uvyuka, ugenda utukwa, ugenda ukubitwa, ugenda upfungwa, Imana irabizana ukaza usanga wabishitsemwo. Icyo usabwa ni ukumenya ngo jewe ndafise icyo Imana yamvuzeko, ukubaha Imana n'umutima wawe wose, ugatinya icyaha, hanyuma ukarindira wihanganye. Ibyo uzobona bije si bizoba bishaka kukwica, oya, ariko nibizoba biriko biragusunika, bigusunika bikwegereza muri rya hishurirwa, bigusunika bikujyana muri vya bindi Imana yakuvuzeko. Haleluya! kuko iyi sezerana niyo kwizigirwa, iyi yaguhishuriye kuzoba vya bindi nyene niyo kwizigirwa, no kubishitsa izobishitsa. Haleluya, haleluya. Ntuhave wibaza ngo abantu bose bazogutahura. Uku Yosefu abene wabo batamutahuye, na se na nyina ntibamutahure. Ntuhave wibaza ngo utanguye kuvuga ngo jewe Imana yavuze ngo ibiki n'ibiki, cyangwa uzana indoto zawe. Ntuhave wibaza ngo abantu bose bazogutahura. Haba namba ntibazogutahura na gato, kuko na Mose urumva ko batamutahuye, ubwoko bw'iwabo ntibamutahuye, ntibatahuye icyo yarika. Mugabo yaranihuse, igihe gikwiye kigeze byarakunze. Icyo Imana murabona byasabye ko yica umuntu. Urabona ko yabanje kwica umuntu, kandi uyu muntu yishe niwe yatumye ahunga. Kuko bimaze kumenyekana yarahunze, ariko aratinya Farawo. Amaze guhunga acaragenda gutegurwa. Rero gutegurwa ukundi, kandi hariya yari yateguwe mu bumenyi, sinzi ko muri ko murantahura. Hariya yari yateguwe mu bumenyi, ategurwa mu bushobozi, mu majambo nyene y'Abanyegiputa. Hariya naho acagenda gutegurwa nk'umurongozi, nk'uzobarongora, nk'uzobaja imbere, nk'umwungere. Acagenda kuragira intama hariya za sebukwe, aragenda araragira. Haleluya! Araragira, aranyotegwa, arasonza, araruha. Ariko ibyo byose byabaye Imana iriko iramutegura. Murazi ko yamusanze inyuma y'intama, niho yamwiyerekeye, iramubwira ngo numvise gutakamba kw'abantu banje ari inyuma y'intama. Yarahunze. Ibaze umuntu yavuye ibwami, yakuriye ibwami, n'ibintu bicuritse, yakuriye ibwami, ariko Imana irashobora kubicurika, igomba kuzokongera ikabigarukana hahandi, ibigarukane hahandi. Haleluya! Avuye ibwami agiye inyuma y'intama, ariko kugira azogaruke abe umurongozi w'ihanga. Erega yari umurongozi w'ihanga ryose, umurongozi w'ihanga ry'iwabo. Haleluya, haleluya. Kandi icyo Imana yamuvuzeko yaragikoze pe. Yarabajabukije, abavana mu buja, arabajana. Nubwo atashitse mu gihugu cy'isezerano, yarajabutse arabakura mu maboko ya Farawo abiwabo. Yesu ashimwe cyane. Nuko rero ishurirwa ryawe nirihe? Imana yakuvuze kwige. Nk'ubu wose ngano twicaranye n'umuntu Imana yavuze ko azoba umukuru w'igihugu, ugasanga ntituzi umwaka, nawe nyene ntazi umwaka. Mugabo ugasanga ubu ashobora kuba atani ibyo kujya afise, ugasanga ariko ariga bimugoye, abavyeyi kumbure n'akaminervare bakaronka bamwirukanye. Mugabo Imana ikaba yavuze ko azoba umukuru w'igihugu mu myaka tutazi. Imana bashyizezeranye irashitsa. Teramira iryo sezerano. Iyo izobicisha izokwimenya, mugabo teramira iryo sezerano. Iri jambo ryanje ko mu buryo sinzi wosanga hari umuntu ngaha atari karateramira isezerano ryiwe neza, atari yibuka n'icyo Imana yamuvuzeko. Nje kukubwira ngo niwibuke icyo Imana yavuze. Ibuka icyo Imana yakuvuzeko, cibuke. Reka gusamara ngo uvyibagire. Cibuke hanyuma ugiteramire. Cibuke hanyuma wirinde.
utazihishurirwa agiwe yitwara uko agomba. Utavyibutse uzoza usanga waguye mu mutego. Utavyibutse uzoza usanga uri kurakora ibyaha. Utavyibutse uzoza usanga uri kurajana n'abantu batagira iyerekwa, n'abantu batagira ihishurirwa ku buzima bwabo. Yesu ashimwe. Haleluya. Utavyibutse uzosanga uri kurifata uko utari. Kandi wa munyeshure, nimba ufise icyo Imana yakuvuzeko, cibuke wa mwana, cibuke. Coba ari icyo abavyeyi bakubwiye, cibuke. Coba ari icyo bakubwiye abavugishwa, cibuke. Cibuke kugira ngo niwifate nabi, nureke kwiga kandi bigusaba kwiga, ngo uzusange waratakaje imyaka wari kuzoba wabigezemwo, ukazusanga niwe wicereje mu bwo kujana nabo mutari kukwiye kujana, ugasanga waguye mu vyaha. Haleluya, haleluya. Iyo hatari ihishurirwa, abantu bitwara uko bagomba, abantu bagenda uko bashatse. Yesu ashimwe. Abantu bajana ibintu uko bagomba. Burya no mu burongozi atahishurirwa rihari, babitwara uko bagomba, bakabijana iyo bashaka. Ariko iyo hari ihishurirwa, uramenya ngo hari icyo Imana yatuvuzeko, ico ugihanga ijisho, hanyuma ukagenda wikubita hasi ukavuga ngo sinkikama iburyo, singenda ibubamfu, ariko ndarangurura. Naho hari ibinogo ndarangurura, naho hari umudugo ndarangurura, naho binsaba kumanuka ndarangurura. Haleluya. Mu bisanzwe irihishurirwa urihanga amaso, ibyo ukora byose uragenda ukabikora, mugabo ugahanga amaso ryahishurirwa, ni utazosanga witwaye uko ugomba. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Mu gusozera ndagenda kubwire ngo utazi yaja ntazimira. Niko baciye umugani mu Kirundi, utazi yaja ntazimira. Mu yandi majambo, nimba utazi uri kuraja, ushobora kuba wicaye hano uvuga uti njyewe ntahishurirwa ry'ubuzima bwanje mfise, si icyo Imana yamvuze ko ntaco mbona, ntaco nzi. Nagira ndakubwire ngo utazi yaja ntazimira. Ejo uzoshika hariya kwirigara uvuge ngo ndashitse, ushike kuri kioske muri ville ngo ndashitse, ushike mu Ruvumera aho bacuruza ati ndashitse naha nyene naha, kubera utazi iyo uri kuraja. Utazi yaja hageze hose ahita iwabo, mu nzu y'abamara yahita iwabo, mu nzu y'abasuma n'abambuza ahita iwabo. Inzira zose azita ko zishika ku ntumbero, ariko sivyo. Rero irihishurirwa niritwereka iyo turiko turaja. Yesu ashimwe. Niritwereka iyo turiko turaja. Ndakwinginze umenye ihishurirwa ry'ubuzima bwawe, icyo Imana yakuvuzeko. Abagifise mugiteramire, ariko na wewe wumva umengo ntacubona icyo Imana yakuvuzeko, basi buratumbera icyo Imana yavuze. Icyo Imana yavuze yuko iwacu ari mu ijuru, abakiriye Yesu nk'umwami n'umukizi wacu ni mu ijuru, utumbera inzira igana mu ijuru. Haleluya. Utumbera inzira igana mu ijuru. Ariko hariho abandi hamwe no kutumbera inzira ijya mu ijuru, Imana yavuze ko tukiri muri uyu mubiri yuko bazoba iki, yuko bizogenda uku. Ibyo navyo biteramire, kandi ibyo niwabibamwo. Iyo umuntu atabibayemwo, utagiye ngo ubishikemwo, ubaho nabi, uhomba umugisha wawe. Uyu uri muri bya bindi Imana yakuvuze ko, nubona Yosefu, nubona ko abo bene wabo bamugirira ibyo, yasa naho nibikuremera, ibigeragezo nibikuremera. Kubera iki? Biba biriko biragusunika. Abandi babona umengo uragowe, abandi bakabona umengo noneho ni hatari, none harahumiwe, noneho mbega bizoge. Ariko kubera wewe ari bigusunika, wewe na wewe wisanga wabandanije, ukisanga mbere ukaza gukanura wabirenganye kera, wabirenganye bariko barakubona mu ntsinzi kera. Haleluya.
menya ihishurirwa ryawe, hanyuma uriteramire. Navuze ngo kuriteramira, wirinda ibyaha, ntihagire ikikubuza, ikigukura mu nzira ikujyana mu ihishurirwa ryawe, ntihagire ikikubuza gukora ibikorwa byose bikuganisha mu ihishurirwa ryawe. Ntiwifatanye n'abantu bagukura bazotuma udashika mu ihishurirwa ryawe, kuko urashobora kwifatanya n'abantu ukazosanga bagukuye mu ihishurirwa ryawe. Bamaso rero, bamaso. Akarorero, umugabo Samusoni yari afise ihishurirwa, ariko murabona kutumvira abavyeyi bamubuza, reka kuja kurongora abanyamahanga, reka. Ariko Samusoni nguyo yisanga yarondeye abagore b'abanyamahanga. Murabona ibyamubayeko, ko amaherezo yanogowe amaso, acapfa nabi. Nivyo yapfanye n'abandi benshi, ariko burya igikorwa si hajya cyagarukira, yaracihutishije, naho nyene nticyashika uko Imana yakimugombako. Kubera iki? Ibyaha bamaraya, kwifatanya n'abanyamahanga, kwifatanya na ba Delila, bituma Samusoni adakora igikorwa Imana nk'uko yakimushakako. Ihishurirwa yari arifise ryahawe nyina wiwe. Rero bamaso, ntihagire ikigukura mu ihishurirwa. Haleluya. Nawe wumva utabibona neza, senga Imana yo mu ijuru ikwereke ivy'imbere yawe. Ntukikame, nuhava usanga wajanye n'ibyo mutategerezwa kujana. Senga Imana yo mu ijuru izokwereka ibiri imbere yawe. Kandi burya nuko dusamara, abantu usanga basamaye, burya turabibwirwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, turabibwirwa. Ntusamare nimba atavyuze uyu munsi, nagira ndagusabe ngo usubire ube maso, kumbura Imana izokugirira ubuntu, yongera ibigarukane mu buryo iciye mu muvugishwa cyangwa iciye mu ijambo ryayo, kugira ngo ubigenderemwo. Ntusamare rero. Nuko rero Yesu abahezagire, muve hasi dusenga Imana yo mu ijuru, dusenga Imana idufashe guteramira ihishurirwa riri ku buzima bwacu. Niduhombe umugisha, niduhombeshe n'abacu. Burya ihishurirwa riri ku buzima bwawe n'umugisha kuba iwanyu nk'uko Yosefu yabereye umugisha abiwabo. Ihishurirwa ry'ubuzima bwiwe ryagarutse ribera umugisha abiwabo. Mose ihishurirwa ryari ku buzima bwiwe ryabereye umugisha ihanga ry'iwabo. Ni ukuvuga ngo iby'Imana byose itujanamwo, iryo hishurirwa, ibyo yahishuye tutari tuzi ku buzima bwacu iyo turiko turaja, nagira ndakubwire ngo n'umugisha ku bandi. Rero uvyifashemwo nabi, uzoba uri kurahombesha abandi, umuryango wawe cyangwa ihanga ryawe cyangwa ishengero ryose, uzoba uriko urarihombesha. Kubw'ivyo rero tuvyifatemwo neza. Abavyeyi mukaba muzi ihishurirwa riri ku bana banyu, burya devoir ni yacu yo kubasengera kugira ngo nibatambamira iburyo cyangwa ibumoso, ariko babandanye. Kandi ni twebwe bakoce bacu muri kino gihe barindiriye gushika mu ihishurirwa ryabo. Ni twebwe bo kubatera intege, ni twebwe bo kubashigikira. Bandanya. Nimba iryo hishurirwa risaba abize, mushigikire. Noneho kwiga biguma ari ivy'ikimazi, mushigikire yige, azoshike mu iryo hishurirwa ryiwe afise ibikwiye byose kugira ngo azobikore neza, hanyuma nawe bigaruke bikubere umugisha. Erega abana bacu nibinjira mu ihishurirwa ryabo bizogaruka bitubere umugisha natwe. Nico gituma kubasengera, kubashigikira, kubatera intege ari ku neza yacu. Rero n'abana bavyumve, babe maso, nibagende nk'abatazi iyo baja, nibagende bisunga ivyo ari byo byose, ariko batahure ico Imana ibavugako. Dusenga Imana yo mu ijuru. Wewe wari ufise iyerekwa ukaba kumbura utaruriteramiye muri ino minsi, dusenga Imana kugira ngo yongere igufashe. Kumbure wari waranagibagiye, ongera uryibuke. Hari icyo Imana yakuvuzeko. Hariho rero n'abo Imana ibivuga ko bagashaka gukwepa,
bagashaka gukwepa, ukaza wumva ivyo bintu jewe ivyo bintu hari umuntu umwe nibukije ivy'Imana yamuvuze ko ngo kura ngaho sha, ngo kura ngaho, ngo ivyo bintu ngo reka ngo reka. Kandi numva ndagize ubwoba, ndavuga uwo rero ariko arashaka guhusha umugisha wiwe, kandi ariko arashaka gutakaza amahirwe no ivyogiriye neza n'umuryango wiwe, ariko arashaka kubikwepa. Rero nukwepe ishima, ushobora kubona umengo ntuzobishobora. Oya, imbere hariho guhingurwa kuzotuma ubishobora, hariho guhingurwa imbere kuzotuma ubishobora. Ukundi izoguhingura ntavyuzi, ariko imbere irateguye ukuntu uzohingurwa. Reka gutinya, kandi benshi batinya babona umengo biragoye, oya sinobishobora. Oya, yarateguye ukuntu uzohingurwa. Barya bose bavuga ko batabishoboye, n'abandi bose bavuga ko batabishoboye, ariko Imana irabahingura, ikabahingura, ikamenya uko ibigenza gushika aho babishobora. Nuko rero nawe ntutinye icyo Imana yakuvuze ko izogishitsa igihe gikwiye kigeze. Duze ikiganza cyawe cy'iburyo uvuge ngo Mwami Yesu, Mwami Yesu, ndi imbere yawe muri kino gitondo cyiza. Ndibutse icyo wamvuze ko, umbabarire aho nasamaye sindagiteramire. Ndibutse Mwami ko wambwiye ko nzoba urongora abandi, wambwiye ko nzoba umukuru. Mwami ndakwihaye, umfashe, unyigishe, umpe ubushobozi no mu majambo, umpingure kugira ngo nzoshike ku byo wamvuze ko. Ndugaje ubwoba mu izina rya Yesu. Data, fata ukuboko undongore, unshitse kuco wamvuze ko, kugira ngo mbere umugisha abandi. Kuko umuntu wese ari mu muhamagaro wiwe, ari mu ihishurirwa ryiwe, abera umugisha abandi. Nanje umfashe, sintambamira iburyo cyangwa ibumoso, ariko ntumbere ihishurirwa ry'ubuzima bwanje. Mwami Yesu, nk'abavyeyi dusenge. Mwami Yesu, ndasengeye abana banje, ubafashe ntibazohushe ihishurirwa ry'ubuzima bwabo, kuko bashobora gutwarwa n'abagenzi babi bagahusha ihishurirwa, cyangwa bakaritevya bagateba kurishikako. Ubafashe baze bashike mu ihishurirwa ryabo, uzoba ukoze cyane. Reka dusengane n'abana. Mwami Yesu, ndaguhaye ubugingo bwanje, ivyo wamvuze ko ndasenga ngo umpingure ku buryo nzobishikako. Undinde gusamara, undinde abagenzi babi, undinde kwangaza umutima, kugira ngo nzoshike kwihishurirwa ry'ubuzima bwanje. Nshobore kubera umugisha umuryango wanje, nshobore kubera umugisha ishengero, nshobore kubera umugisha igihugu canje, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tukomere amashi menshi Imana yacu. Haleluya. Sezera Sanze Imana iri mu ruhande rwacu,